muri bino bihe witegure kwitaba ubugeni bw'ubadukoye. Wewe nanje icyo ukwiye gukora kibaho. Ijambo ry'Imana tubwirwa urifate nka nkama, hama urigendere. Igitabo cyo guharura turasoma mu gice cya 5. Igitabo cyo guharura mu gice cya 5 murabona twinjiye mu mwaka mushasha. Ni igice cya 6. Igice cya 6 mu ntunge turasoma ku murongo wa 22 kandi turahafatanya n'Abikorinto ba kabiri. Hariya ku murongo wa 22 ni Imana yabwiye Mose ngo abwire Aroni iti barira Aroni n'abana biwe utukaba ariko muzohezagira Abisirayeli, muze muvuge muti Uhoraho aguha umugisha akuzigame, Uhoraho akumurikishirize mu nyonga hiwe, akugirire neza, Uhoraho akurabe neza, aguha amahoro. Abikorinto ba kabiri igice cya 13 umurongo wa 11. Ibisigaye bene data muganuke mutungane rwose, banyacunamwe mugire gute? Mutungane rwose, warironse kandi mu ntama, mwemere guhanurwa, muhuze imitima, mubane amahoro. N'Imana nyene urukundo n'amahoro izobana nawe. Ni mirongo Imana nibaheze. Mose abwira Aroni ivyo Imana imubwiye nakwiye kuzohezagira abo Bisirayeli. Wabifatiyeko Uhoraho abarabe neza, Uhoraho abazigame, Uhoraho abaha amahoro. Kandi ibyo birashoboka nk'uko Pawulo nawe yavyanditse, nimwemera gutungana, nimwemera guhuza umutima, mukemera guhanurwa, Imana igerera hagati muri mwe ivyo yabavuze ko iraheze ikabibashitsa. Ni mirongo reka mbere ngense Mana yo mwijuru, turanezerewe ko waduhaye kwimukira muri uno mwaka wa 2021. Waraye turenganya umwaka wa 2020. Mu mwaka uheze ibibazo ntivyabuze, ariko twagiye twogorora muri ivyo bihe kandi bitari byoroshe, n'ibyo tutigeze twumvisha amatwi. Uyu mwaka uheze niyo twatangura kuvyumva, ariko kiza kiyagomba gukwira isi yose, kigahitana abatari bakeya, kigahungabanya isi. Wabonye ibyo bihe, ariko hano mu Burundi twarazigamye, twarakingiwe mu buryo budasanzwe. Ntitwugarijwe nk'uko mu bihugu bya rutura bugarijwe, ntitwugarijwe mu bikorwa bihagarare, ntitwaretse gukorana nk'uko hirya no hino mu isi batabaye bagishobora gukorana nk'uko dukorana n'uyu munsi. Warakoze kutuzigama, warakoze kubidukorera nyakubahwa. Si ubuhinga nta bwenge, nitwari kuronka ubwenge burengeye ubw'Abanyamerika, ubw'Abanyaburaya, ariko barengutse uri Imana yo kuzitirira abantu bayo, nka kumwe wazitirira Gosheni Abisirayeli bakahazigamira. Niko wadukoreye nyakubahwa muri ivyo bihe bikomeye, n'ubu bitubandanya muri nosi yacu. None Mana waduhaye amahoro, tuyakesha wewe.
n'uno mwaka uduhaye amahoro, udutuzigame, uducungere, uzitirire uruzitiro nk'uko wabikoze, ikiza nticinjire, tubona impore, tubona amahoro, kandi aho ugerereye sinzanira zose bihatumbera. Ufashe abarundi, udufashe kugushira imbere, tuzoheza tukubone nyakubahwa, kandi ko twemererwa gukorana, bitworeka gusabira n'abo bantu mu Buraya, muri Amerika, mu isi yose, aho icyo kiza cyugarije gihitana abatari bake. Turakwingize gihagarike mu izina rya Yesu, kandi urabishobora ko tukikurindiriye. Sinzanira zose wemera ko bishikira umugeni wawe, uragomba gutunganya umugeni. Yotunganywa atemererwa gukorana nk'uko dukoranye mu isi. Urafise umugeni mu bihugu bitandukanye, bugururire rero baronke gukorana, bugururire bakorane, bongere bibutswe. Umuntu azotsindwa n'ibyo yiyumviye bikamunanira kubigendera. Bumva bate bari mu mazu, kora igitangaza. Sikigoye kuhoraho ngo adutabare, sikigoye. Turiko turashima dusaba utugirire neza mu uno mwaka, tubone ibidasanzwe mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Ndacabona Imana nishimwe, Imana nihabwa icyubahiro. Nigitangaza kubona ishengero nk'iri, uhagaze hano ubona byinshi. Nanjye ngo nuwari arabifata, urahindukiza urabishe no kwishengero. Nta gihimbaye nko kuraba ishengero rishagaje nko kumushagaje. Baduteguriye runo rusengero, babikoze ibidashoboka, ariko bica birashoboka bafashijwe n'Imana. Umwami nadufashe, umwami aduhangaze. Mu ntango haravuga umurongo wa mbere, avuga ngo ukunesha kw'Imana n'ubukwe bwa wa mwagazi. Hanyuma y'ibyo numva mu ijuru ikimeze nk'ijwi rirenga ry'ishengero ryinshi riti haleluya, agakiza n'ubwiza n'ububasha n'ivy'Imana yacu, uko amateka yayo arayukuri n'ukugororoka. Yaciriye kw'iteka umwe maraya w'agahebuza, yononesha bari mw'isi ubusambanyi bwiwe, kandi imuhoye amaraso y'abagurano bayo. Rivuga ubugira kabiri riti haleluya, kandi umwosi wiwe ufunduka ibihe bitazoshira. Reka nsimbe ku murongo wanjye. Tunezerwe, duhimbawe, tuyihe icyubahiro, kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse. Umugeni wiwe agize ate? Umugeni wiwe ariteguye, kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana,
bitanduye. Izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abaki by'abera. Kenda umumarayika arambarira ati andika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa mwagazi, kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Murongo wa 11. Inganji ya Kristo. Mbona ijuru ryuguruye kandi mbona ifarasi y'igitare, uyivyagiye ko yitwa Mwizigirwa, irindi ni munyakuri, aca amateka akagwana intambara mu bugororotsi. Inyonga ziwe n'imbe n'abami bo kw'isi n'ingabo zabo bakoraniye kurwanya uvyagiye kuri ya farasi n'ingabo ziwe. Ico gikoko gifatwa gite? Gifatwa mbiri. Bona wa muvugishwa w'ibinyoma yakorera vya bimenyetso mu maso yacu, akabizimirisha bemeye gushirwa ko ikimenyetso ca gikoko n'abasenga igishushanyo cacu. Vyombi bigira gute? Biteregwa bibona mu kiyaga caka umuriro n'amazuku, abasigaye bicishwa inkota. Igice cya 20. Mu minwe afata ca gisato, nico ya nzoka ya mbere, niyo murwanizi. Irindi ni Satani, akiboha ngo kimara imyaka 1000, agikororera ikuzimu, arahadadira, ashaka ikimenyetso kikirumya kugira ngo nicongere kuzimiza amahanga gushitsa aho iyo myaka 1000 izoshirira. Niyashira ikwiye kubohorwa ngo kimara igihe gito. Murongo wa 4. Mbona intebe z'ubwami, mbona bicara kuri zo bahabwa ubucamanza. Kandi Yesu yarigeze kubwira abigishwa biwe ngo bazokwicara ku ntebe zimeze gute? Z'icyubahiro, ngo bacire imiryango 12 y'Abisirayeli. Hama rero hano ngo mbona intebe z'ubwami, mbona bicara kuri zo bahabwa ubucamanza, kandi mbona ubugingo bw'abaciwe amazosi bahongwa gushingira intahe Yesu n'ijambo ry'Imana. Nibo batasenze ca gikoko canke igishushanyo cacu, kandi ntibemeye gushirwa ikimenyetso cacu mu ruhanga canke ku kiganza. Baba bazima bafatanya na Kristo kuganza imyaka ingahe? 1000. Abapfuye bandi ntibaba bazima iyo myaka 1000 itarashira. Uko niko kuzuka kwa mbere. Aravuga ngo uri mu mugabane w'abazuka ba mbere arahira. Umurongo wa 7. Satani higa boho, kandi iyo myaka 1000 niyashira, Satani azorekugwa ngo ave mu ibohero, azosokoroka aje kuzimiza amahanga yo mu mfuruka zine z'isi, Gogi na Magogi, kugira ngo ayakoranirize hamwe ku ntambara. Igitigiri cabo ni nk'umusenyi wo ku kiyaga. Baraduga bakwira isi yose, bakikizaho ingabo z'abera zishagaje na ca gisagara gikundwa. Ico gisagara ni ikihe? Yerusalemu gikundwa. Umuriro uratibuka uvuye mu ijuru urabarigata, kandi umugwanizi yabazimiza ateregwa hehe? Muri ca kiyaga caka umuriro n'amazuku, kirimo na ca gikoko na wa muvugishwa w'ibinyoma. Bazobabazwa
ku murango no mw'ijoro ibihe bingana gute. Imana nidufashe, Mwami naduhangaze. Uko niko Yohana yavyeretswe, kandi icyo gihe uko bigaragara gitera kegera, amatwi adusumira, birumvikana aho tugeze. Ni nk'uko tubwirwa rero dukwiye kwikangura, dukwiye kwitegura, dukwiye gutungana, tukitegura gusanganira uwadukoye. Kandi iyo umuntu atabiyobewe, iyo umuntu arinda koga, aba arindiriye ikindi kintu kimwe, nuko urubanza ruba, umugeni bakamujana. Izo gahera, iyo umuntu yemeye inkwano, aba yemeye gutanga uwo mwigeme, igihe cyabo basezeranye kagera, umugeni baramujana. Aho hambere no kurira bagenda bararira, sindo kwari ukwiriza gusa, bakabogoza bararira, karira babaye yariritsa. Imana nidufashe, umwami naduhangaze. Muri bino bihe twitegure kwitaba ubugeni bw'uwadukoye. Wewe nanje icyo ukwiye gukora kibaho. Ijambo ry'Imana tubwirwa urifate nka nkama, hama urigendere, weze utungane. Ibiriho bitwanduza bibaho, ariko koye kuvyemerera uwadukoye kandi nawe ariho. Kuko rimwe na rimwe haraho umuntu koko abinezerererwa, ariko akabona ibindi biyobeza umuntu. Ndibuka umukobwa umwe yarakowe, yari yacaguwe n'umuntu ari hanze, yari yacaguwe nyamuntu bakiri kumwe, akaragenda azi Burayi, baragumana. Umuntu umwe atayegera uwo mwigeme, atariko gamukobwa, ahandi ubona kugiye kurorera ibitatoza. Aho uriyumvira ko yoga i Burayi agashika acima, wewe urindira ibitatoza. Ati none nkora iki? Muhebe ndakujana. Asubira muri Nankana, ati none koko ahazogaruka ashima jewe havuye i Buraya. Erega hari amajwi n'ubuyongorera abantu ngo twiteze utatoza. Rero baba yewe ibibazo nk'ivyo birabaho, hariho n'abahora bavyigisha. Turafite umuntu duherutse kubateriza Ikiremba, yari mu wa gatatu muri kaminuza i Burasira, murabibona murayizi iyo kaminuza. Bamubwira bati nta Mana iriho. Nyagahungu kaca kabaza uwabigisha, tewe none twavuye hehe? Ngo twavuye mu bikoko. Ati ibyo bikoko byo byavuye hehe? Kandi wowe ufise ibibazo byinshi. Yaciye apfayo, jewe ndavuyeyo. Aherutse kubatizwa Ikiremba, asanzwe abibujumbura. Imana nidufasha. Bakubwiye ngo nta Mana iriho, camubereye ikibazo. Nagira ngiye kwihebera iyo Mana, none nta Mana iriho. Ndabihevye, aronka izindi nyigisho zimufasha. Imana nidufashe, umwami naduhangaze. Ngiri kuri uwo rero, hama aringa ati none nobigenza nde? Jewe nyemerera nitegure tugire urubanza byihuta. Hajya hariho aboroha guhendwa, hacarembe barategura urubanza. Ntiyabwira uriya, kera wa muhungu arashika urubanza rugeze. Umwe avuye i Buraya ataregera, ari Adamu batumire nawe nyene. Arabona ati mbega uyu mukobwa yagize ibiki. Haragera igihe muri soirée bari gutamba,
nayo abajayo barabizi ngo abageni nibo bugurura umugeni bakamukurakuranwa ko mukumutambisha na wa muhungu araramukirwa wa mukunzi wiwe wa kera baratambana acamwongorera ati mbega numva haba hariho ibyuma biriko biravuga haramwongorera bukebuka ati mbega we wangize ibiki wangize ibiki atereka n'ubundi ari ngigukunda mana none asanze yambiswe n'uwundi biracashoboka ariko nyamukuru wacamubwira atereka n'ubundi acagukunda nabange nubigira n'ubu jewe nditeguye nocanza hari hagiye Bujumbura uwo muhungu yihorera i Buraya ati kazima numva ko akinkunda atarasohoka arondera taxi barasezerana ngene babigenza uwo mukobwa bakaba bariko baratamba hariho umwanya ugera umuntu akaja kwihagarika bahagira ngo agiye kwihagarika acatibukira mu modoka ya wa muhunga murindiriye baraja ko baratamba mbega intambo yarabandanije uwo batambisha ko yari uwo bariruka baca mu vyambu bararondera mu bwiherero barabura nawe kumbe yahafashe umuplanto baramubaza bati batarababaza ati nibiki muronderane ati nta mugeni ubona harengeye aca babwira ati nibaza ko yafashe ibarabara yatibukiye muri taxi ngira kari Rwanda raka hari Bujumbura yutabereye Bujumbura no ku munota wa nyuma yemeye wa kabiri uwa mbere agaruka akacamuro amuhenda akamukatisha no gutamba kwaciye guparangana Imana nidufashe mwami naduhangaze nogira ngo ni nk'umugani ariko nivyabaye mugabo twongeye tugasura muri nankana uko niko Satani agira abatari bakeya kera twarabande barabayesu hega turabande turaba Yesu waraba Satani turamuheba mbega turabande turaba Yesu waraba Satani turamuheba twarabande twaragize gute yaraduhevye nitwe twamuhevye utakavye ni nk'uwo musore yavuye i Buraya agasanga umukobwa bamaze kumwambika ariko ntahebe ngo wangize ibiki agatima katakagaruka kuri uwo mana mwama adufashe niko abatari bake bagigwa Satani yongera kubongorera akabere kumenga inosi iraryoshe mbega iraryoshe iryoshe irura nkuko tubisomye hano hoho ivyejo birahinda ariko rero abigumaniye n'umwami Yesu bigumye canke vyoroha turamurindiriye egera gutungane rwose webere kuja turahanurwa n'ijambo ry'Imana kwikazanire kuzomusanganira ibi si Yohana wenyene yavyeretswe mw'isezerano rya kera turabona abatari bakeya bagiye babivugishwa ko hari icyo turarindiriye ko azogaruka naho bamwe babicurika bidacurika ngo bishoboke twari kumwe n'umuyisilamu hari muri Sweden Stockholm hama rero haboneka umukobwa yandikiranira n'umwirabura
nyamwirabura ngo yumve ko yoshikayo abona aronse ikiraro acashika n'Isokoro. Ashitse barananiranwa mu kuvugana mu ndimi yaba mu buraruko bwa Afrika. Hama ataduhamagara ari kumwe n'umunyarwanda, uwo mukobwa twasengera hamwe, none yafatanye n'umuyisilamu. Turagenda ngo tugiye kumufasha, nyamuhungu aratubwira ati jewe ndi umuyisilamu. Turabwira nyamukobwa akifata ku munwa ati mugabo ariko ndemera ko Yesu ari umwana w'Imana. Ngo tubimubwira ati sawa, ati kandi ndemera ko yapfuye akazuka kandi ko yagiye mu ijuru. Umukobwa akanezera, ndemera mbere ko azogaruka. Umugabo ntazogaruka ari Mesiya. Tute wazogaruka ari Muhammad. Yagiye uhora muri Mesiya, none azogaruka ari Muhammad. Uratama na nyamukobwa aratama. Imana nidufasha, yemera gufatana n'uwo muntu, asanga n'umuntu batamuhurira kuwo Yesu, kandi yaremeye intwaro. Niko abatari bake bibagendera, ariko twongere twegere tumwegere, azotwereka iminyuro tuzoja turanyuramo kugira ngo asange tumwiteze tumurigiriye. Umwami nadufashe, umwami aduhangaze. Ikintangaza abo Yesu yavukiyemo nabo nyene babifata uko, nibemeye ko ari we, nibemeye kugeza n'uno munsi ko ari we. Bobo wenyene barakwibwirira. Ahi Stockholm ariho urusengero rwa isinagogi. Hama rero baratubwira bati tubatembereze mu isinagogi y'Abayuda. Twinjirayo aratutembereza, mugabo n'imigenzo yabo bati mutagize ukundi biza. Aratubwira ati muje muze mwambaye inkofero, mutazambaye turabambikiza iwacu. Twari tudifita tutihaku twambarizo z'abantu nzeye twambariza iwacu. Gwenda twambaye iwacu. Turinjira mu isinagogi, aradusigurira ngene bimeze, ati twebwe turemera ijambo ry'Imana igice ca mbere cyonyene, nukuvuga isezerano rya kera, batariko isezerano rya ushasha ntituryemera kuko bivuga Yesu. Nababara twari bane, yenda ndabaza none turiko nitwebwe abakirisu. Iyo dusoma Yesaya 53 ajya amajambo nk'abakristo, tutatubona ko ari Yesu avugwaho. Murayaza ayo majambo, we yacumitiwe, yaracurangujwe, akarendeka ntiyakura ku munwa, nk'umwagazi w'intama ujanwa kubagwa. Ahandi naho ngo ibigabitanya byacu bizabaye, yakuweho no kubwirwa nabi no gutsindishwa, muwo murunganwe rwiwe ninda bishize ku mutima. Nukuri yacumitiwe intimba zacu, igihano kiturongesha amahoro cyabaye kurinde kuriwe. Uwo ninde? Niko nariko ndabaza uwo Muyuda. Ariyumvira, none mwebwe Abayuda iyo musomye iki gice mubona ko havugwa yonde? Ariyumvira ngo camumvira sohoka. Turasohoka. Ni nkuko bavuze baturadukwege, ariko nabo nyene bavuga rumwe nanje abo twari kumwe. Imana nidufasha. 2010 ho nagiye i Yerusalemu mu Isirayeli nyene, duhabwa kaze mu nzu y'Umuyuda kuko hari umuswedakazi yanterefonye, turi mu ihoteli, ati uri hehe? Nti ndahanaka, ngomba kugenda ubonye umuryango wanje. Ni sawa, mbariraho muri ndabatori. Acaza mugabo mu nyuma ndamubwira nti numvise ingoho bandukarindira, ati ngoho nta kibazo kuri twebwe,
mana ingoyi ivutse n'imbwa iriko irakubita ihora, ariko bobo ngo nta ngorane. Mugabo aradusigurira ati ntimusubire kugirira ubwoba izo mvoho rutaho. Abisilamu banezerewe mu munsi w'ubugeni kugira ngo bagaragaze umunezero wabo bararasa. Mana yanjye, ndi none umunsi w'umubabaro naho iyo bababayeho ngo naho nyene bararasa, nimba ko bahahamura abantu. Imana yari yarabavuze ko Abayishimayeli ngo muzopfaho muyishingiye amahema kugira ngo musitasite bene wanyu. Basita bene nde? Bene Isaka, bene Yakobo. N'uno munsi niko biri. Isirayeli ni igihugu cy'Abayuda, ariko abo baramu banyene baje barinjiye indani bari kumwe nabo. Yerusalemu baranyebana baruzuye. Betelehemu hoho aho Yesu yavukiye nta muyuda yinjirayo, uko bagira bati bo turavya ni mu gasagara kabo. Bapfa aho bishingiye amahema ngo basitasite bene wabo. Waragize akababaro uko sogokuru wacu yabayeho nabi, ndimuco umwe niko bavuga. Twarababaye yari data, yari sogokuru na twebwe. Mugabo rero biragorana, nuko bawunavuze. Sara niwe yari yabirondeye, Hagara abonye ariyungenze akengera inabuja, havukamo Ishimayeli. Sara arakabika birukana umwana na nyina, niko byahavuye bigenda. Ubu rero ni igisata kinini kandi kitaborohereza. Umwami ariko adufashe, umwami aduhangaze. Abo bose rero ntibemera isezerano rya kera. Uwo muyuda rero turi muzi we, turavugana turaganira, bari kumwe n'abandi barundi. Aravuga ati n'abari Kongo ni sawa, n'amasaha ageze yuko twotaha dusubire hariya. Nariko twobasengera tubasigana igisabisho ngo dusengera ngaha. Dusengera ngaha ni kubera iki? Ukwegese ni mukirisi, ariko abapagani bini wacu usanga kwaye n'umusengeri bavuze ko umukirisi akutisha mwiki. Nta muntu asange kwaye ntasengere, ariko umuyuda nakwemerera ukagira ngo hagushamo Yesu mu gusenga. None wosenga ukarinda urwanya utacishemo Yesu, bamwanga urunuka, ariko nacyo bimutwaye. Mugabo nk'uko bivugwa hazogera igihe uruhuni rwave ku maso. Zakariya 12 murabe. Zakariya 12 nawe nyene yabonye ibyo mu gihe cy'iherezo, aricyo gihe twegereje. Ama rero cumi na kabiri guhera ku murongo wa mbere. Urukaratasi n'123. Indanzi yayo iravuga ngo Abisirayeli bazoruha bagire gute? Ajya bazi ko n'ubu ari kumwe n'Imana, ari igice yadutumye ko we yabatumiye, bamwemeye, bamutahuye ngo bazoruha bagaruke. Murongo wa mbere, inkuru y'ijambo ry'Uhoraho yo ku Bisirayeli, uko ni kuhoraho hagize. Uwaganuye amajuru agashyiraho itangiriro ry'isi, akarema impwemu yo mu muntu, atehe nzohindura Yerusalemu igikombe cyo kudandabagiranya amahanga yose ahakikije, igihe bazoba bateye Abayuda bugarije Yerusalemu. Uwo munsi nzohindura Yerusalemu ibuye riremera amahanga yose, abazobyikorera bose
bazokomereka ibibi, kandi amahanga yose yo mu isi azokoranywa no kuhagwanya. Kuri uwo munsi niko horagize nzogwisha igihugu muri farasi yose, kandi uri kuri yo nzoguteza imisatsi, nzobisubiza amaso ku nzu ya Yuda, kandi farasi yose y'amahanga nzoyiteza iki? Bariko amasezerano adasanzwe nubwo biruka murongo bake. Kandi kuri uwo munsi nzokwitwaririka kugeseza amahanga yose yaje gutera Yerusalemu. Murongo wa 10. Kandi nzosuka ku nzu ya Dawidi no kuba Yerusalemu iki? Impwemu y'ubuntu. Iyo mpwemu nizatuma batahura kandi bunguruka amaso bamubone. Akibise bazomuborongera, uborongera umwana wiwe w'ikinege, bamurwara akabonge nk'ukagwazwa n'imvura yiwe. Murabyumva? Imana nidufashe. Hazogera igihe, kandi muri icyo gihe basugerejwe, ahazabazanywe n'iki? Nuko yatabatatse Abisirayeli. Ntabwo nubwo biruko Imana iribuka ibyo yasezeraniye Aburahamu n'aba Yakobo na Isaka. Abisirayeli mu ngorane baba barimo barinze bayitakira irabitaho. Muribuka ibakura muri Egiputa, yavuze ngo iki? Ibwira Mose ngo wena uramutume manuka yone kubakura muri izo ngorane barimo. Barinze bataka yumva. Muri ubwo buryo ngo bazoturika ngo baboronge, bamuririre ngo nkurizwa n'imfura yiwe, kuko bakuwe ku ruhuni. Bivuye hehe? Impwemu y'Uhoraho izoba muri bo. Kandi niko yari yaravuze mu gihe cya muri Ezekiyeli ngo muri icyo gihe mu minsi y'iherezo nzokura abayuda iyo bashwiragiriye, ndabasubize mu gihugu cyabo bwite. Icyo gihugu cyabo bwite baragisubiyemo guhera muri 48. Icyo gihe rero bamaze kugaruka, Imana yari yaravuze ngo nzoba kumwija kw'amazi meza mushira inziro. Nibigarukiraho ndabashire mu mutima woroshe nk'inyama, n'umutima wemera kwihana. Mbere nje nshira mu mpemu yanjye kugira ngo ibagendeshe mu byagezwe byanje, uruhuni rubone kubavako batahura ibyanditswe. Uwo bari bararindiriye, Mesiya bari bararindiriye, yaraje ntibamumenya. Bituma rero ibyo bariko baracamo ari uko batamumenye. Umwami rero nadufashe, umwami atugiriye neza. Nk'igihe cy'intambara ya kabiri hapfuye abayuda benshi cyane, witwa Itireri. Uwo yakoze amarorerwa, ababikurikirana barabona icyabitumye ingene ngo bo baramufashe nabi. Abandi bakavuga bati yoba yabyawe n'umuyuda, acaramwirukana nyina, ajyana n'umwana, agira ubuzima bugoye. Abandi bakavuga ko bo baramubujije kubandanya amashuri neza. Iyo zose arakabika. Ku iherezo rero ibyo yakoze yagana abo bayuda. Iyo uriyo wabatemberereye nicyo baca berekana. Watembereye icyo gihugu barangiza bakwereka akababaro bagize, berekana aho ingene bishe abayuda 6,000,000. Abari bakuze zari 1,500,000, abakiri abana nabo 1,200,000. Barakwereka abantu bakuze babivugira bati tugende kubereka abana nabo. Muri ubwo buryo rero bataturi n'akababaro, kandi abatwishe igituma mbere barushijeho kuba ibigoye. Abatwishe bigira ngo n'abakristo, uko bahora bagira ngo mugomba kudushira kwa amaraso ya wa muntu. Niko dusoma mu ijambo ry'Imana, mugomba kudushira kwa amaraso ya wa wundi. Umwana aratubwira ati ahubwo bagiye babitwagiriza ko twe twamwishe. Ati mugabo bo batubwira ngo gaturi higomba kubibakurako, yuko atari bo bamwishe. Ingene nizobigenza. Imana ari kwidufasha. Ibihe bagezemo rero ibihe ariko barikazanura, nubwo bari bake bikazanura kurwana. Abasoda babo bama barahantu, baratubwiye bati tujye kubereka iyo bacumbise abasoda bacu. Turagira amakenga, aho nibatwica
ngo amasaha 3 muja kumarayo nta ngomuza kumva kandi nayo twumvise uko abo baturongora barakorana na leta yabo. Hama bati mugabo rero ikibujijwe no kubafotora nk'uko bari baragufotora, mukarabishayo telefone yanyu canke imashini nk'uko appareil yo gufotora icisha kubera bwa bwenge bwabo, bafise ubwenge budasanzwe. Aho rero bama bikazanira uwo yaturongora yari umuntu yatandukanye n'umugabo, ariko baravye gatoya nyamugore basanze agenda n'inkoho ngaha kwita bama bikazanira kugwana. N'ubu rero bariteze, ariko hazogera igihe babone ko bidashoboka. Usomye muri Ezekiel baravuga ngo Goge azokwegeranya n'abandi bishikira biwe batera ico gihugu, ariko Imana ikabavuga ko izoheboneraho kuca yikura yiyerekana ko ari yo Mana. Imana nidufashe umwami aduhangase. Ibyo siko tubizi ko twatanguye tugatahura ko tumwemera ko ari umwana w'Imana, kandi ko yapfuye akazuka, kandi ko twabwiwe ko azogaruka ngo twitegure kuzomusanganira. Kuko ibyavuzwe rigenda rishika siruto ibiri muri ino si biragaragara. Hari iby'Imana ubona uti ndiyo kwihanganira. Umwami naguhangaze, umwami adufashe muri bino bihe. Twongere twige, hamba kandi twemere gutunganywa, twemere kugororokera Imana, tumwitegane gishika ari hafi gushika. Izakiye biboneka birimo byinshi. Usomye Timoteyo ya 2 Timoteyo wa 2 igice cya 3 murabe ko hari bisigaye. Indanzi yaho iravuga ngo ibi bizoza mu gihe cy'iherezo, ngo ariko umenye yuko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, kuko abantu bazoba bagize gute? Bikunda gusa. Bakunda iki? Bakunda amahera, birarira, bibona, batukana, batumvira abavyeyi nashima, abanegura ivy'Imana, badakunda n'ababo, banga kuzura, baremendanya, batigarura inkazi, badakunda ni ivyiza, abaguranyi, ibirandamuke, abikakisha, bakunda ibibahimbara, bakabirutisha Imana. Bafise ishusho yo kubaha Imana, ariko bahakana ubushobozi bwako. Abameze batyo wamubatera ibitugu. Mbega hari ndamubona bihutse bikakisha, bakunda amahera, hari uyabo, ariko bigera kuri. Imana nidufashe. Batukana, batumvira abavyeyi, binashima bimwe isi yonyine nibitegura, nuko bamwe nababwiye hanze umwana biragora kumurera. Niho bavuga ngo wabana n'ingorane. Mu bazungu uri kurabiraba birahinduka ingorane. Ubavyaye nagatwe kugatwe kawe, uca utegerezwa gukora ibikwiye gukorerwa abana, kandi umwana cy'ubwenge bamumenye. Polisi mumenye ifite mama natagukorera ibi ibyo ugomba, mama nataguha ibyo ugomba. Mbega ibyo bagomba twobironka byose, utabiguha atabiguhaye. Nimba ashimye akagashugwe ati mama ngurira nanje, uteka nta mahera ngira, aca telefona polisi ngo umwana yakunaniye kumurera, turamujanye tuzosubira kumubona. Bakabaje bari iyo mwunganya bitaboroheye. Rero ni ngorane. Umwana agabagavye nukorako murakubise, ku buryo narababwiye bamwe ejo bundi habonetse umukenyezi umwe abona tuyu aba bana bazobaho wiki ko ntabakubita ngo nabakangire nk'uko nakubitwa. Nageze mu bigero
naraciye baranjisha kw'umwana w'imbona none aba bana bazova mu iki atari inamura ati ngomba nkubita imuhira iwacu aho bemera guhana umwana nobahanira muri icyo gihugu banyitwarira kuri polisi ngahana afata indege na nyabana bose ni Bujumbura barinjira mu nzu afata inkoni yugaye arabahana barakoma iduru arabakubita ngomba ndabakubite hama muhamagare ya polisi yanyu ndabe uwo muri Burundi wacu aho umwana aregwa barasambira ati mbere ndababwiza ukuri ntituzosubira muri Sweden mudakunyiganza ko tuzoguma ngaho iwacu ndabarere muzoguma mugende mwarakuze abana barasambira bati tubabarire ntituzosubira nibishoboka turemeye byo guhana ezinyira barasenterana barasinya bati ni ukuri nitwakosha uzohora uduhana ariko wemere dusubire hariya harabaryohera ariko rero amategeko yabo atuma umwana yigira uko yigomeye iyo rero bagize bati ni ngorane biri kwinshi ninjiye mu nzu y'umuntu yo mu nzungu nyene turaramukanya baduhaye kaze na mahoro ngwego ariko murabona turi benshi aho bari bane murabona ariko turi benshi ukabona kumenya ni ngorane mbega bane ni ngorane undi yongeza n'abandi ariko kuri bo ngorane kuko nimbara makumi wewe umukenyezi na wabo atayandika bamaze gukura ariko mu bazungu ni wowe ubikora ni wowe ubatekera ni wowe ubamezurira ni wowe ugira byose bakiraramira mwene mbega ntibahinduka ingorane ariko umwana umumote kubaronka bariko barakeya bakora udukorwa biraryoha umuvyeyi niwe abimenya ati ubu ndandikaye Imana nidufashe iyo bariko baravuga rero byagiye bikomezwa n'abantu w'intumvira z'abavyeyi ntibumvira abavyeyi hariya ho rero birakomeye ariko n'ibindi abantu bakikunda mu buryo budasanzwe umwami ariko yodufasha dutahure tumenye neza ibikwiriye twebwe dukore neza kw'iyo minsi itera yegera umwami naduhangaze dusomye hajya gice cya 4 ni Paulo yabivuga wirinde muri byose wihangane imibabaro mbega birabaho wihangane imibabaro ukora igikorwa cy'umuvuzi w'ubutumwa bwiza ushitse igikorwa cy'ibambo ryawe n'ubu ndiko ndasukwa nk'ibisukwa ku gicaniro igihe cyo gutambura kwanje kirashitse nagwanye intambara nziza narangije urugendo nazigamye ukwizera ibisigaye mbika igisibo cyo kugororoka icyo umwami wacu umucamanza agororotse azompa kuri wa munsi kandi si jewe jenyine nzogihawe ariko kandi n'abakunze kuzoseruka kwiwe bose bazogira gute abakunze kuzoseruka kwanyu Imana nidufashe ati nagwanye intambara nziza ngo natwe tugwane iyo ntambara neza wihangane ibigeragezo tumenye ko imvura y'uno munsi ishobora guhita ejo izuba rikaka kuko twumvise ariko turabibwirwa mu ijambo ry'Imana Imana nidufashe izo zose tubona bizorangira rero abakunze guseruka kwiwe hari abagira ngo yo baratewe yo baragumyeho erega isi iraryohera bamwe iraryoha iyo ubona uwo mutwe wihereza n'ibindi rero kugira ngo yo baragumaye ejo bundi nabwiye umuntu kandi yava muri kano karere twabanye ku ishuri Kiremba hama rero agihwanije ishuri atagenda ndabandanya mu ishingiro rya Pentecote kandi ukabona ko atabananije cyane nyamara turavugana kuri telefone ndewega n'ubu nurihanura ngo ugaruke utumbeye ko Yesu agira ati ngo Eliyaki wabona ngo nta Yesu aragera kugaruka mbega ntaragera kugaruka
ibiriho byonyine biratwereka ko ari hafi kugaruka. Mugabo rero ubuntu bugiriwe kugira ngo bimenye ko ari ukuri umwami nadufasha. Ngowe ngoya n'abandi bahora bavuga ngo ive weboneye hasi undi yo hayigarukamo nazoza ari uwo bashobora azoza adashobogwa aje guhana indumva. Imana rero nidufashe umwami naruhangaze. Abantu bazoba bikunda ko biriko birigaragaza mu maso yacu ngo duhagarare tumenye ibikwiriye, tumenye ingene dukwiye kumwitegurira azoneze, tuzonezerwa, tuzohimbagwa. Wowe uri umuhombe. Hari akaririmbo bahora barimo hoba wararuhiki, hoba wararuhiki, urya munsi utabonye Yesu, hoba wararuhiki. Mbega hari ukurwa none ngo kuza mucuna mwe uvuye ukobe nahazi n'imodoka, ariko namye mbaza iyo baca ngo baca mu misasa bagaca hanaka urugendo nk'ubwo nibaza ko ruhisha, ariko ntaco umuntu arashika hano akaruhukira. Mugabo kandi byongeye umenya duti ibiri tuzoja iwacu, turiko turondera kudoshika iwacu. Imana nidufashe umwami naduhangaze. Hariho rero abaharura ngo yaragera kandi bakabona umenga isi irabaryoheye. Umuzungu umwe yagize ikibazo agira agisida aribwa n'igikoko kirimo ubumara bukomeye, baratabaza bamushikana kwa muganga yamaze kuboneka yacikanye ari muri koma. Kumbe arajanywe, Imana ija kumutembereza arazungurukisha ateka sinzosubirayo. Erega bahabonye ntibagomba gusubira kuvayo. Nahisi iryoshe baramenya ko iryoshe irura, ubundi mwanya irarura. Iryoshe uno munsi zirashobora kurura. Abarinze bahabona bagira ati sinovayo, ariko arabwirwa ati urasubirayo, ngomba ngutume kw'ishengero. Ishengero ubamenyeshe ko ngomba kuza, kandi ko ngomba kuza sinzopfa kujana abanduye, nzojana bejejwe. Genda ubabwire hariho mbere abatanyitetse wari abatamwashikara bisemerera temwe shengero yawe kubivuga muri ico gihe. Ariko haraboneka n'uwundi w'umuzungu nyene haragera igihe ariko aranyonga imodoka si mu kameremere kabo, mu mico yabo ntawe usaba lifte kubahagarara. Ntamenya n'ibyo ugiye uri kuramusaba. Uwo mukenyezi ariko arinyongera imodoka adabona umugabo ari hambava asaba ngo amwunguruze. Kwiherezo rero arumva kandiwe kuhagarara, atarahagarara, atayicara inyuma yiwe. Yicaye inyuma yiwe acaramubwira ati hewe ate inzamba iri ku munwa, ate inzamba iri ku munwa. Iyi nzamba iri ku munwa biteguye kugira gute kuyivuza. Inzamba iri ku munwa niyo munsi kavuga. Harahinda umushitsi aragira ubwoba, guhindukira kuraba wa muntu yayunguruza asanga ari wenyine. Yaciye akamagara, yagomba mubwira iyo nkuru ngo abwire abandi biteguye. Aragira ubwoba arahagarara, abapolisi bakamubonera hirya, baza barirukanga batingira yagize ingorane uyu muntu. Baramubarogira ati nibiki wagize ingorane? Ngiateka rindiya nta ngorane nagize. Mugabo ataruhara basiguriye ati jewe ikibazo canshikiye sindagitahura. Hahagaritse umuntu ndemera arinjira, amaze kwinjira acambwira ngo inzamba iri ku munwa. Umwe muri abo bapolisi ahinda umushitsi kumurusha, acaramubaza ati none ga wewe bigenze gute kuki uhinda umushitsi no kundusha? Teka mu madamu ubaye ugira gatandatu ambwiye inkuru nk'iyo. None rero twitegure, ari hafi kw'inzamba yiteguye kuvuzwa, uzoba witeguye. Tube maso tumurindire, Imana nidufashe. Hama rero
nuko navuze bikomeye hazogera igihe urugamba rubeho rugana Yerusalemu abisirayeli ariko ngo hazogera igihe baruhe babone bambe ku ruhuni umwami waciyemo impemu yiwe n'ubwenge no gusenga batake bati Yesu Mesiya Mesiya nudutabare kwiherezo rero acamanuka ntambara ihagarara baciye babona bati udutabaye niwe Mesiya rero nayo wa wundi asangira n'abanyabyaha muramubona ngene bamuvuga rero ngo bamuborogere babonye ko bakuye kw'iyo ngorane rero umwami nadufashe umwami aduhangaze hama kandi hariho ngo ca gisato na ca gikoko biterwa mu muriro w'amazuku kugira ngo tambeyo kwihereze ngo na Satani muye ca 20 aravuga ko n'abazotererwayo ahazokwama amerewe nabi ibihe byose ariko abagororotsi nabo bibaniye n'uwabakowe uzoba urimwo umwami nadufashe Yesu abahezagire turushizeho kumwitegurira rusamazwe n'ibiriho nturengerwe n'ingorane yiyegurire uwo mwami aganza abami umunsi wiwe uzogera atwishire hari igice kirindiriye kugira ngo umwasi yigaragaze cyane Pawulo niko yanditse ati hari igice kirindiriye umuzo wa Antikristo hari iki wamama buke buke ariko umugeni amaze kugenda kuko umugeni agiye ishengero rigiye isi izobandanya hariyo bimwe tuzokingishwa nawe tawibaza hari umugeni wawe ntiwokwemera ko ufise ububasha ingorane zohashika rero bigeze ahantu bikomeye azoca yishira umugeni niyo handi Pawulo yavyanditse mu yandikira Tesalonike ngo abapfuye bazobanza bazuke hama natwe duhindurwe bazoba bariho duhindurwe tugende kumusanganira aho tuzokwamana nawe tumuhimbaza umwami rero nadufashe tube mu biteguye kuzosanganira umwami mu kirere hama tuzokwibanire ikindi gihe tugarukane nawe tuje kuganza uzobuhiriwe uzobura umuhigwe ariko muri bino bihe wiyambure ububi busigaye twitegure kumusanganira ibisamaza bibaho ariko tumenye yuko icyo umwami atubikiye ari bidasanzwe hariyo umuntu umwe aherutse kwitaba Imana ataravuga ati jewe nibaza ko bakora ibyaha batarakubita ijisho ngo babone ikintu ngera rimeze Mutamakazi yaritavye Imana ati nta muntu yorongoruka mw'ijuru ngo ahibonere asubire kuja mu vyago iguhu toca yifuza ko azoshika wantu nk'uko batari bakeya bahabona bifuze kuvayo rero natwe mw'ijuru ni heza ngo tuhitegure kuzohajana Yesu yabwiye abigishwa biwe ati ugomba kunkorera nankurikire kandi aho nzoba ndi umukozi wanje ntihazoba ngo twitegure kuzohamusanga na kandi bw'Imana nayo izoca twambika ububasha icubahiro nuko nayo majambo Imana ibahezagire mbega muriteguriye ko Yesu aza muramwiteguriye muramwiteze mana muriteze ko Yesu yoza murabigomba muturakaza Yesu ryari ubu nyene nubugira ati sinumva ko niteguye ko no musanganira uca umwanya wiwe gukura utwo dusigaye uri busigaye hama rero twese usoheke tugira tuti urakaza mwami Yesu mbega birashoboka miriya na biriya byoba byakugora nukugira uti upfa kwemera gusa nico umwami atugombera kuko wewe arazi va hasi ryawe naho n'ivyiyumviro vyawe abimenyera kure ivyo bikugora arabizi ariko bizo timfasha mwami abonera kudufasha reka turirimbe tuje turangiza no gusenga Imana
Imana yubaheza.